urya muntu wazanye twaramukujije ngira rero ushitse mu rugo mwendere ntubu ufise yanema y'Imana ukaba waje ukurikira gusa gushaka mariage ifoto cuvaye hari umuntu yigeze kutubwira ati iyo bishitse uwo mubakanye ukantu ibyo kugenda nko kuvyitetse ukumva ko agatima ko umenga woruha wobiheba bantu ibindi bitinde gakiza objectif y'ukuza kurondera ibinezereza ngaha cyane objectif y'ukuza kugira urugo tukaronka abana imana duhezagiye hama tugafashanya muri ibi na biriya mu gihe rero wibutse icyakuza cyo nibuka mu kuza kiviya k'Imana ni wakunda kuvuga ku kantu kajya kanyamuneza ushaka burya nawe gakwiye kajya kanyamuneza turondera mu rugo reka tubanze tugakreye natwe kugira ngo tugatange natwe kugira ngo katugaruke kuko bakunzi ba Axia Vibe TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu kwemera kubyara ubuzima mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye n'amahoro turizeye ko mumeze neza no musi twagarutse rero turabafasoni musaze mumenyereye ngaha kuri Axia kugira ngo dusubire duteramane tuyage dutere inkuru jewe ndiko ndabayagisha ni Manere Josiane mukutsa kivi Axia nkuko mumenyereye mbega iburyo bwanje rinde Sandrine Hakizimana karibu cyane niteka kuri jewe gukorana ikiganiro nawe twahora dukorera hamwe mugabo ntitwari bwagirirwa amahirwe gukorana ikiganiro ububafu bwanje Nemeyimana Jean d'Arc umukutsa kivi kuri Axia Vibe TV bakunzi bacu nkuko mubibona jewe ndahagatiwe n'abamama beza abamama biteka abamama bahezagiwe numva mpimbawe no munsi nizere ko ikiganiro cyacu kiza kuba kinezereye kuko byamare twama tubaganiriza uno munsi twaje kuyaga mbega nibiki bituma ingo zisambuka mu myaka ya mbere kuko umuntu arubaka urugo umwaka ugahera wundi akaza ariko kenshi turakunze kubona ko mu myaka ya mbere ingo zisambuka cyane bikanka n'uwo wari wizeye n'uwo wari wizeye ukabona biranse ukabona baravanye mbega ni kubera iki tuyibaze igituma tuyagire n'abandi kumbure mu makomantere bazodufasha batubwire n'ibindi birenze ibyo twe twiyumvira mugabo no munsi twagira turabire hamwe ibituma bimwe bimwe urugo rushasha ruba rudafise inguvu rutaremye kunganya n'urugo rumaze imyaka myinshi hagati aho jewe narabirenganye ndarengeje imyaka 10 sandi wowe urengeje biraza sandi yarenze muri si watanguye primaire maternelle wayimaze jewe ndiko ndababa 10 kubera uko 12 bankwice cere wowe uretse primaire rero uracagumye bagende muri secondaire haya kandi rero mu wa mbere primaire ndatekereje kugira ngo suko turabahiga natwe by'umugabo ikiyago namwe bakunzi bacu nkuko yavuze Josiane murazi kugica muterereye ha mu commentaire kugira ngo dufashanye twigisha mbega cyane none ko kenshi nyine tubona umwaka 2-3 ukumva ngo umuntu byanse byo biva kubi kenshi na kenshi ugereranije kuraba urabona umusore aba yakuriye hariya hande kararo kuri Sandrine nta nkubita Sandrine yavukiye imwaro Sandrine avukiye imwaro na ya mico y'imwaro kujya nyene yose ashahura na Yves ngo papa bana yitwa Yves ashahura na Yves wo mu gisagara cy'Ubujumbura abantu bafashe mwana sekera mugano wo ajya none niyo nsanga no w'Ubujumbura ni Bujumbura yagutse ni Bujumbura bashobora n'uwo muntu yamanutse kere bacifata ya mico yiwe ukacuza kuyiteranya n'uwo muntu kugira muzobihurizeko atanema y'Imana igiyemwe n'ukuri hari aho bica byanga rero iyo abantu banose umwanya bagafata fiançailles mukavugana icyo umwe akunda icyo uwundi yanka ukazoza warateguye umutima ukavuga uti iki kintu naho nagikunda nzocisonzesha ku neza y'uwo tuzoba tubana kugira ntibikwege induru canke nawe yabonye cya kindi vyanseka
kose ko yisonzesha nawe akakiguhebera ni vya bindi Sandrine yavuga ati kugwiza ikiyago rero ikiyago kidakunze neza ngo gishimangire guhera hariya mu ntango mudugane hama no kubabarirana rero kubabarirana ntuce iryo kosa nimba ico kintu yagize kitaguhimbaye ukamubabarira ugatahura uwundi yego je numva no bandagezaho wowe uvuze ku kintu gikomeye ati umwe aba yakuriye iyo uwundi yo muhuye mukuze yarezwe n'abavyeyi bameze uku uwundi nawe yarezwe n'abavyeyi bameze uku rero kenshi mushikiranye kugira ngo bizokunde yuko muhuza bisaba inema y'Imana ico ni kimwe muri byinshi Sandrine nawe ikindi wokwibaza kibiterane ubona shaka shimangiye gatoye kuje Jean nteje uvuga burya sinza kato nakumvuga ntishimangiye gatoye kuje Jean nteje kuvuga wanashaka haje igisambari kiba kinini nkuko avuze ati ngene umwe wese aba yarakuze nje ni uka gatoyi karero gatoyi kumwana twese ko tubana muri interna aho yari yarakuriye muhiri wabo urumva muri interna mu hakurya muri benshi yari yamenyereye ko nawe nta muntu yokora umuntu amubwire ngo kira umunsi umwe rero tubona yigunze arashavuye amerewe nabi tukaza ngo aragwaye niho rero tumubwire tukamuza ngo reka mvire ngo jisi ngo sinzi ko ngaha mu wese mu nkango shika yi twakubera ngo ndashobora kwasamura kabiri gatatu nk'abandi ngo kira aho rero fata ko abana n'umuntu kandi unashaka turashobora tutanabyose atari kwa twatikawushije fata rero ubana n'umuntu ategera kugira kintu bamenyereye umuntu uvuga ati finama nigiko zigahera aho usanga bica byanka niko nje gushimangira ako Jean avuze ubwo nanje subiye inyuma gatoya ukiri ngaho gatoyi ari umugani bakunda guca umukobwa nyene kera mu kirundi ca kera yahukanye hama mu nyuma nawe uko aragenda arasaba ikigongwe cyo umuhungu wanje ntavyo namwigishije kuzaravuga ngo kira rero yasamuye baca bavuga ngo kira ntitube nka mbere gusura muhiri wanje kira ntitube nka mbere karagaciye kuko nyene na kuko nyene Jean nabanza kugira nako ndiyumvira none yakibandanye tarashira ufite nako ndiyumvira nti none kuri ico kugira ntigisure kuba intandaro y'ingorane mbega utunene duto twobigenza gute kugira ngo je nako ndibaza nti kumbure nuko Jean yabivuze ni vyiza ko tubana tuzinanye ingene twagiye turabaho je ivyo nkunda nkabimubwira akabimenya nuko nangisha bisaba kumviriza undi kuko turashobora kuganira mugabo ugasanga ibintu ntacyo gishitseko mugihe tuko turahinyurana canke ukabona ko umenga undi karashikuza mu kiyago c'ukuri kumva ko uwo muntu nyimba bimuryohera ko umubwira ngo nyimba bimuryohera ko murenganire ngo mufatanye ukuboko akumva ngene biramuhaye ingufu kuko twabikora nyimba vyoshoboka tukagira ico kiyago co kumvirizanya kandi tukagerageza gutahura mukisha mu kibanza c'uwo gusavye ico kiyago je nagira nongere ko akantu mu bintu bituma ningo zisanga ikintu kandi kinababaje babiri barakundana mu ugasanga imiryango iwabo n'umuhungu ntibari bashaka uwo mukobwa iwabo n'umukobwa ntibari bashaka uwo mugabo mubanye rero akabaye kose zamba ngo kandi mama yari yambwiye akandi kabaye ngo papa yari yambugije kuza ngo reka ndayabone urumva ukaca usubira muri vya bindi byo kwicuza mbega ni kubera iki naje muri ibi bintu ukumva uricujije ukumva urababaye ivyo rero iyo birimwo ico kiyago uvuga ntikibaho iyo pardo tuvuga ntishoboka kandi ubabaye uguma usubira muri vya bindi wowe ahubwo uriko uravivura ati kimwe bavugaye nico bari bambugije sinumva bari bambugije sinumva ico ni kimwe hariho n'ikindi co kunyegezanya ingeso hakiri kare ico rero kiriyica ukazibona washitse rero ivy'ubuti gitwani baza ko ari na bibi cane ivyo vy'ingeso hari ukuntu dusigaye umenga muri bisi ya none sinzi ko nubwo technology yaradukiye mu bintu byose usigaye umenga n'urugo gotangura rukabaho rukagira ama base abo bantu bazinanye kuri rezo social simvuze ngo bamenye byose mugabo iyo ugize nashatse ugasanga umuntu umuntu atomoka birosha ko yokubesha cyane akakugeza ibintu byinshi ngiye mamenye kuri rezo social oya na presentiel barabesha jewe harahize imyaka umuntu nzi vraiment uwo muhungu yaritoye abakasimatike niho byari bwishushe turonka ama effusion emwe amarozari dushirako mu mama yari byose tubivanganye
yaratonda mu misa zose z'igitondo amadorasiyo ko yakabaye amanuwaje hewe aritonda arahindura jinsi araheba akambara igitambara akagirane umwaka wose yari kararesha sivu agira ivyo bintu kandi uwo muntu umubonye ga Josiane aje kukubesha umuntu yinyegeje mu bintu vyo gusenga akaguhenda ntuvayo bose bavuga ati iwe ujya muntu ntawe uzi yarahindutse none ni mumubona ingana ameze ubu ariko urumva ko bamuvunira akagohe none ndakubwira yuko nyene rave ya mariage yaraye yabatanze ndabiyoje none ntiwaje donc bari bagize mariage none ntiwaje ndabiyoje urumva ni kakandi rero ako navuze nako karasambura urugo mugabo nuko yahuye n'umupfasoni heureusement yarabaye umupfasoni urugo rurateye mugabo ugira umuntu w'umutima uhuha ndakubwiye woca utaha erega barakunze kuvuga ati imana muko iyo ari ikintu mwasengeye irafata ujya muntu azoshobora kwihangana igacimeranya n'utihangana kugira ngo haje harabamwo ikiribire kuko mugani wawe naho yamuhenda kumbura uwo mwaka ntihabuze indulgensiya zimwe zimwe n'inema imana yamushize ku uwo mugabo atonda muri iyo uko biri kose kuri kurabigira ngo uronke umugore reka ndaguha umugore azokwihangana hariho rero ubyihanganira hariho n'ubuca avuga ati kandi rero ivyo byose biri muri ya myaka twavuye Gitwaza Paul Gitwaza niwe yigeze kuvuga ati imyaka 5 ya mbere ukazobona urayirengaye uzogenda ufuka mushimira Imana ati kuko iyindi nimba urashoboye kwihanganira ivyo mugiraniye muri iyo myaka ya mbere n'iyindi y'inyuma ntizonanira ntabishasha cyane ubu rero barasinze aho bamwe baravuga ati mwe muvuga 5 myinshi uba amezi 3 hariho ngo baba batashe yego 3 ngo bakaba baratashe urumva 3 rero urazi aho biriko biraba uno munsi twavuze ngo fiançailles mugano wasandire kuri rezo soso fiançailles ziberiyo mu kirere ntibashira amaguru hasi ngo bavugane byose amenye uwo muhungu amenye uwo mukobwa bumvikana ingene jewe ndakunda guhanura abantu bagira mariage mbega ko mwasohotse mukaginkoko mukakifotoza mukagirana mwavuganye mbega mu rugo jewe ndi umugore nkunda ibintu bizogenda uko nanje ndi umugabo nkunda bizogenda uko kugira zoza ziti jewe meze ukunda kankama canke ugize iki ndashavura hama jewe sinzinga impuzu kuko hariho n'umuntu bafite ugasanga uwo mugabo arazi zose arazisanzaza cyangwa asanga n'uwo mugore nyene ndazi umuntu avuga ati jewe nkura mu kabati zose hasi hama nkatora muyo nambara nkaja nyora nkazuri ugasanga nk'ibyo ntabyutse je nibuka ntaravyibagiye hariho umuntu w'umugenzi yagiye kubaka agenda adakunda ibikokwa atakintu na kimwe akunda ashitse agashika kuri impuzu yari umufasoni agaterera ngaho ahashitse akaba ariho yamburira impuzu ikirata akagita muri saro impuzu akayita umugabo aramubwira ati twebwe washitse ko twakuze twebwe mama yatwigishije ko ikintu cyose ugipanga aho gitegerezwa kuja ikirato hariho porte soulier ugenda ushira hariya iyi mpuzu nimba ishafuye uyishire mu gitunga uwo mugabo ati natashe niruhiye je ivyo ntibindaba umugabo aramubwira umwanya mbere kagomba kubashwanisha umugabo aramubwira ati ko nasanze ari izo ntege nk'ufise uzorukurira aho ugeze umugabo acaramutahura agacatora izo mpuzu imwe yose akayitwara iyiwe munyuma aramubwira ati ivyo bintu urabireka ntibitubere igitsitaza kiza gusambura urugo urabireka je nzoca ndabikora agatora ikirato c'umugore agatora impuzu agatora n'ivyiwe akamubwira ati uretse gushobora ibi ndazi ko hariho ibindi ushoboye wananiwe n'ibi mugabo hariho ibindi ushoboye kandi nawe udacaguma gutuka ibi rero sivyo vyoce biduteranya bigatuma dusambura ahubwo je nibaza yuko no munyuma uwo mugore yitoye ikosa ko umuntu agutrese gutyo ukana ko gutahuye naragira ukavuga ati yo none ko yamaze kuvyeganya atenze kunjya umutima kandi tamusibwira ndakubwiye ivyo biraba benshi barakubwira ati aho ibintu nagira ubwamuyuma oya nkiga guhanja nkiga gushira ikintu cyose nkiga kwiyumvira kavunda kuko hari ibintu twihaye bose ibyo twihaye ugasanga umuntu uri kuritaho cyane akakubwira ati je n'ukuri ndakunda ubugari mugabo kubera wowe ukunda umuceri cyangwa ukunda agatoki ukabanza ugateka ku gatoki aho rero rwa rukundo batwigisha guiva ukaroresha ku wundi bantu muri ko murubaka ingo kugira ngo ubake urugo rugume
tanga urushimikire kuri kiriya uriya akunda nawe azohindukira avuga ati uwo muntu anyitayeho gutya reka ndamugirire nawe kimwe akunda. Jewe namambwira abantu kwikunda ubanje gukunda uwundi. Ico kintu ufite umukunzi uba wikunda kuko niwamukunda biza kukugaruka kandi urwo rukundo ntiruherayo uragaruka. Urukundo ntiruherayo ariko urwo rukundo ntimbwiye ngo ruroshe abantu b'Imana gusa kubanza gupfa urapfa rwose urapfa. Hariho umugore yigeze kutubwira ati jewe harageze igihe dutabura gupfa iradiyo tuvuza umuduga tugatangana kuko nzi ko ashaka kuvuza amakuru nanje nama ashaka gushika mvuza akaziki ati rero icyo ndayibona uraho ku mupira ati ikindi gihe ndamubaza none ko iki nisese mvugije ati afite jewe akazi nkora ntahandushe mu mutwe rero je ikintu kimbura ko nashaka uwo mugabo yari umukompositeur aririmba indirimbo ati muga jewe uvugije indirimbo aho kumva zige ndirimbo uri kurumva je numva kosa numva aho bavugije nabi numva bagize contre-temps ati rero ico tumutsi kutanduhura ico twaje prefera gushaka amakuru kugira numve ko no kugiza actually aruka mu mutwe ninjiye naho namutanga nondeza kugira ngo ati umugabo wanje aruhuke nawe ati kandi maze kubigira gutyo twese no kubanira kuko nasanze harimo indirimbo yarayihanganira ko aziko nanje amakuru ashikiye nawe nuko nyene uremera kwanza gupfa kugira ngo nawe byoje habaho kugira mugabo rero hakaca haba ikindi gikomeye cyane uretse ko twahereye kuri ngo ukiragira kudashima wowe ugapfa ugasubira ugapfa nga ukazoherera muri urwo rupfu mugenzi wawe ntapfe yarabonye ico wakoze cya kintu wakoze. ariko gajoka je nibaza ko no ngaho nivyo ni vyiza bon je usubiye inyuma gatoya naho ubu none mugenzi wawe ntikarashima byinshi intege kuko sinzi umuntu yigeze kuvuga ngo jewe ingufu zo gukunda umufasha wanje zivoma mu Mana. Imana niyo imigisha ngene ukunda neza je kwanza ngo ndamugira ivyo kumukunda muga ngasanga ndiko ndamufasha neza rero mu gihe uri kurakuza ku Mana uruha nta batagushima mugabo akumenye ko kononye ibintu byinshi ngo nabikoze nimanye ubuheze nabonye akantu ngo umugabo yaratashe atahana agakado nyene ngo aramuzaniye mugabo kubera ivyo bari bashwaniye bitari bwahere madamu yumvise yinjiye arashira ngaho ku mezi ibyo yazanye yahagurutse aja kwijyana jewe nimanyaguye ngo nzanye akantu timugabo ico yakoze yahagurutse ko gusaba ikigongo n'abantu bakavuga ati wowe umusabye ikigongo dans les gestes hari abantu bakunda les gestes ko yampaye akayasabye ikigongo isaba n'abandi bakunda les mots cyane ikindi kintu ushaka kumugirira rero no kumenya ni kimwe tugaruke muri fiançailles mbega umuntu wanje akunda iki yego ico kirakomeye mbega akunda iki mbega yankiki uzokwirinda iki kugira ngo imigenderanire yawe nawe ntitoseka kandi burya umutima uvunitse uragoye kungika umuntu agukoreye ikintu kikagushika neza na neza ari kibi biragoye kugira asubire kugarukana kandi rero narabonye no muri fiançailles burya biraba kubera nk'umukobwa uno munsi abandi mureka barongo wasanze n'ivyo by'urukundo yarahahamutse avuga ati ndironkeye umugabo ugaca usanga rero n'ivyo amuhapfuye kuvyemera ntamubwije ukuri cije naho wanguriye ipantaro sindayambara nambara ijipo jewe naho wanzaniye umbwira ngo nsuke gusanga hariyo nk'umuhungu akunda umugore w'imishatsi we naho ubintuma nanje nsutse mene ku mutwe ngiriki ugasanga wowe sivyo ukunda umugabo kubera umushaka ngo mariage reka mama nume yo hava cagenda ntumenye ko ni washika hari biragaruka tuje hahandi rero twavuga ku by'abavyeyi bantu b'Imana abavyeyi bakubujije umuntu mwubakanye baravuga amajambo hamwe na wowe benshi maze kumva bishikira ugasanga nk'umukobwa agira pasuka cyangwa umuhungu kubera amajambo yabaye menshi woze yamwe ati ntituzona mu hariyo n'abasiba mu rubanza rwawe ujya muntu wazanye twaramukujije mbwira rero ushitse mu rugo mwendere ntubu ufise yanema y'Imana ukaba waje ukurikira gusa gushaka mariage ifoto cuvaye hari umuntu yigeze kutubwira ati iyo bishitse uwo mubakanye ukora ibyo kugenda mu kuvyitetse ukumva ko agatima ko umenga woruha wo biheba bantu so ibintu bitinde gati
nose objectif yo kuza kurondera ibinezereza ngaha cyane nose objectif yo kuza kugira urugo nka tukaronka abana imana duhezagiye hama tugafashanya muri ibi na biriya mu gihe rero wibutse icyakuzanye nca nibuka umukuza kivuye k'Imana ni wakunda kuvuga ku kantu kajya akanyamuneza ushaka burya nawe gakwiye kajya akanyamuneza turondera mu rugo reka tubanze tugakreye natwe kugira ngo tugatange natwe kugira ngo katugaruke kuko turiko turavuga aho nyene basha uno musi ibintu vy'ingo birateye ubwoba umuhungu araresha mu bubeshi wowe nuko uvuze n'intara avamo akabeshi yava akakwereka abavyeyi batari bo umuduga kama yawuzanye gushira ku ntara yo muri sare urazi museze barabivuga mugabo n'ubu biraba ugasanga n'ivyo mu nzu vyose byaguhenze reka tuje komenyereye abantu gusiba kurima gashahu ivyo navyo se vyoba utarumva n'agakuru pe reka aragucararanga akakunyegeza abantu nta murumva inyuma y'imyaka 5 yumva ngo burya yari yaravyaye umwana kandi babanye imyaka yose aragucaranga Josiane ari ikintu wavuze uti abavyeyi barashobora kukuza bavuga ati kurya muntu nk'umuje urukundo urabizi ko ruraduka kandi iyo rugufashe ruragufasha ukumva wamukunze abavyeyi bakubwira ati ntuzomuje woca umuhanure iki nawe uradonka ubu hariho umwigeme canke umusore reka twumviriza kuri Axia Vibes TV akaca yumva ati ibi bintu biriko biraba ibi bintu umudamu avuze ni bimwe biriko biramba mbega yokomeza urwo rukundo yoca ahagarika ko abavyeyi bamubujije kugira ngo ntibizobere pure niyashika mu rugo uwo mpanura ko yoca agira iki icambere sanzi kubanza kuraba igituma bakubujije kuko hari ibituma byinshi hariho umuvyeyi akubuza kuko gusa wewe hari uwo yashakuzanye ico canke uje gusa hama bwa kabiri hariho n'abavyeyi bakunda ibintu baba materialiste akavuga ati ujya mwana yorongorwa hajya no bankize batwinjiye muri bindi numva ivyo ico ni kintu hakabaho n'ikindi tukivuge ivy'ubwoko akamwankira ico gusa urya muntu wo mu bwo bwoko wo mwiyo ntara wo mwo mugambwe byose bubiriho mujaye icakane kinakomeye cyane ni mubi igara byo biraba umuntu asa kurya bizogenda gute muzobyara abandi kiyagikobwa zanye ni mugufi ni runini mama niki ntibabura ikintu bitwaza ugasanga bamwakira muri ibyo byose rero burya kuri jewe naragiye ubuntu nagize fiance y'imyaka hafi 5 ibura mwamezi 2 burya mwebwe nimwe mubanza gukundana dabo nico rero ndashaka iyo nyinshi niyo nagomba mwebwe nimba mukundanye by'ukuri ya bindi byose bavuga nta naho baza bana nta kimwe bumva amubwira ati mama nije tuzobana none niba muzobana jewe ndeka nije tuzobana hama irifo yuko nuwo muntu bariko baramubuza umubwira tumvirize bariko bavuga ibinini dusenge kugira ico kintu nikize kitubere ari naho ashaza yagavye oya naho mubwira uti shayi wacu bariko bavuga ukuntu akamana ako gafiti banga uyu ntabara umusenzi kuko iyo usenga umenya ko Imana ishobora gukuraho izo ntuze zose erega haje ntiyabana asenga gusa muge nanje ico nibazaga jana d'abord umuntu badakunda iwabo badakunda iwabo canke batakiri iwanyu biragoye ko abona ko bakunda ko d'abord ushobora kumutezana akabona ko bamwanse atacu ubimubwira ariko bikagira amatemba ku wala jico numva woreka kumubwira amadeta yose bavuga wala ukareka ko akwavuze ko suka rapporta ko yamwica nawe byotera mugabo muri rusanga ati mwari abantu bagoye wacu bashaka kugira gutwara umuntu atari gushaka iyo twisengere kugira ngo umukama nawe batavuze ko nyine umukama yateguye kuje nawe tuzobana nawe umukama nta muntu ananira Imana azobugisha kandi nuko rero ikindi naco je nabonye ko turiko turiga ivyo kubaka kandi turiko turiga kwisengera baratubwiye baterega umunsi kwa mwaza ko mu ngo vyama biryosha imisi yose ati guko na nyoko naso yakuvyaye mu nda arabishika mu kari ikintu mutumvikana urya mwana mwose rimwe mwava musangira ibijumbu saa sita
rero munaniranwa ku kintu ukagwana no kurwana rero no mu rugo nuko atahubwo nimwahuriza ku bintu byose azoba hari n'ubugugu ku ruhande rumwe mugabo nimutahuriza kuri ico kintu ntibice biba umusozi uguye muhige igituma ico kintu mutariko muragihuriza ubishoboye umwe muri mwebwe areke ahebe cyane cyane ikindi batubwiye ati harya ishavu rikirimwo umuntu ntiwamutahura ashavuye cyane wabonye ko yashavuye ushobora ko mubandanya wala mubirari bundika amazi mubirari rero kiriko kirasambura ingo z'uno munsi ntibaraza basa ko bihera amafilme baraba menshi telenovela ngenje nkunda kubabwira baraba telenovela bajya bariko baraca amahera baba babiborotse batinga urumva ni ukuvuga yuko ntibishoboka nta n'icyo mvugisha bya bindi wahora ukora byose mu rugo ugaca ubihagarika ngo turafize ikintu dupfa rero none ukaca umara indwi zibiri atanumwe akora ibintu ngo bwishobora umwana akazaraza mbaye wewe nkuje kurorera filime agasanga umwe hariya yabaye igipupe undi yabaye igipurizo hariya abana bakaca bapfukwa murafise ibintu muriko murapfa mwebwe hagati yanyu mbasha muvyigizamwo n'abana ubwabo rero aho ngira rero ndakugarure gatoya jewe naragiriye ibakwe y'ukuraba filime y'ingene umuntu ashaka kubaka urugo neza nkiri muri fiançailles mu nyuma ndagura n'igitabo cy'iyo filime bivuga ngo les hommes de Mars et les femmes de Vénus bivuga ngo abagabo barafise ingene babona ibintu n'abagore ingene babona ibintu ku buryo bw'uko rero mu rugo bimwe wavuga kugira muzohuze oya haba harimo umwe yihenze ntibikunda ko muhuza kuko Imana yabaremye mutandukanye mugabo akacabwira ingene mugira rapprochement ingene mwegerana uvuga ngo bigenda gute duhere kwico waruvuze cya silence ati nk'umugabo iyo afise kandi murubatse ndazi ko maze kubibona iyo afise idiri ariko arakora afere imutwaye ashaka kuja hano ugasanga cwe yanumye madame atangura kumbwira iki ndashana giziki ubu naho na mugajo ukunuma kwa afere n'ukunuma kukubuda ntibisa reka ndabikubwire none ubuzi kimushavuje burazi gituma cha buda na gose madame acazo muri iyo filime abagati acazana n'agakono nibiki nakugize iki urabona ivyo wigize ure nturavuga ndakuvugisha ntuvuga rero kandi umugabo urumva wishavuje natugona kugize iki uri kuramwumva ati none uyo muntu byashanga tambira byo urumva rero uramwamfosheje bimwe yarimo nawe uje kongereza mu ibindi aca numana gose uwo mugabo ahanura ikirere ukabona lo monsieur aranumya amazimisi ahoze usenga aja ahantu wisengera hama mugabo jewe hari umuvyeyi yabimpano Imana imuheza gito tubandanya rero ukora ibyo wahora ukora ahubwo urushirize kijya nyene bijya byose uko wahora ubikora mu gatondo wanashaka bonjour yimuhareke kuyishura bon uyimubwira reke kwishura mugabo wewe ubeho nk'uko umenga tu ne vois rien rero niyo ava muri bya bintu byiwe umunsi umwe azogaruka wumva kubwiye ati ubone ase kuba normal kandi birabashikira ukabona aragarutse arase kuba mu nyuma rero niho ucuga ati none muzeye hajya byari bihinye hajya se niyo mwatase ako rero niko kagoye yanumye ureko yanumye niko yanamusabye amaherejo ntayapaye ni kubera bwa bukobwa nk'ubusanga hari agakobwa kamwe nk'ubusanga nepo yaratombo yaba ufise ivyo mufaje ukuntu mbona uriko urabivuga ukaca uvyapeka nk'uko ndiko ndabona eregiyo nuzeyi iyo filime twayirabiye hamwe nasabwiye ko twamaranye imyaka myinshi twege fiançailles twabyigiye hamwe Nukito wabishoye ubundi bavyaraheze n'abandi byaraheze no kuri kenza ukiri kumwe kuvyumva ko ivyo nyene mwagiye muragerageza urumva habaye nk'akantu nace ndamwibutsa mbe uribuka uwo mbwari karigisha les hommes de Mars et les femmes de Vénus ujya habaye iki haca habiki hama uwundi munsi nawe ukaza wumva aranyibukije abagore mwibutsa uretse wa mugabo ko yavuga gutyo ufite ugaca ugaruka muri za nyigisho haba biraheka wala bica bigufasha kumenya mbega umugabo ameze gute mbega umugore nawe amera gute hama ameze uku hariho n'akandi kantu rero gakomeye cyane gose abagore barakunda vuga avuga agutera inkuru avuga ibintu byinshi umugabo nawe yashishwe n'akara navyumviriza akubwira ati umviriza naho utaburi kuratahura ibyo ariko aravuga nk'ubwa yego yo hama
umuryohere abone ko yakubwiye ari uri wamuhaye umwanya wamwumvise kandi uhejeje kumwumva ujye yavuze kera aza guhereza rero ku cavre yashaka kuvuga banza bakubita umuzingi canke ngaha mwibarabara ibyo ntabwo n'umuri dashikira sandi nuhuye n'umugenzi wawe nana ntiwari ugiye muri sara bakugura umuti muciye muhurira ngaho unye hajya ku mafe gatoya cyabanza mugahagarara yose handi urabizi reka shareka uravyibuka mukavuga wa muti kubanza ati rega bagira abanyugwarane kuri sara rega maze wala nayo umugabo mu mutwe bakubwira ati abatonze ni umuti aranakubaza ko iki wahagaze uwo mwanya mwareko muvuga iki nawe warushaka kuvuga voilà nutwe tuntu rero dutuma ingo zikiri nshasha kumbure zigira gira nshimira abapadiri bo muri Chemin Neuf nibo bari baraduhaye iyo sete ahubwo musi mwega Josiane izo nyigisho zisho gitabu zogire nk'akaganiro kugira ngo turazira aho zidufashe turacarondera icotera ikirungo kugira ngo umuntu aguma yiga vure urumva no kuvuga ngo urumva jewe ko natomboye twabyigira hamwe byari byoroshe ikibaye kaca wibuka ugiye bibaye gutyo cugiruka hariyo nk'akantu akandi kantu gakomeye cyane gose abapfasoni mumenye bakoga mukamenye kararyoshe ati abagabo barakunda ko mutera amashuri twe turakunda n'ivyo ko akwapesa wambaye neza ugira nabo barakunda umubwire ati wow wabishoboye uri umwe uracyari uwa mbere aha nta n'uyundi aca yiyumva ukeye akaca agira fuatwa mugani waguma ngaho byose ubigaya ati ejo wari wantukagura ibyo bimaze iki nibyo bica bituma umuntu w'umugabo n'umwana w'umuhungu ari we wese aca akura atiyumva muga mu gihe umubwiye ati urashoboye wowe uri umugabo uri iki kandi bakiri abana barabibabwiye none wowe urizwa n'iki kandi uri umugabo mugana abakobwa turagakenera kandi ngabo tubwire natwe nibyo natwe twisabire twegerero natwe turakunda tugifite naho kaba gato agataha naho uba wagize gute nimba ari imbombo sindayiciye ko ngaho je nkaje nikundira dusigure nibukije ibintu birebire baca barababaza umugabo baramubaza ni igiki wewe uvuga ati iki kintu caratumye n'umusi madamu tukikura tevenza kandi tukabifera umugabo yavuze ati ikintu ca mbere mbona je camifashije ubwo yarasomye ng'abana batatu naba nzi ko nguzi ikintu ngura kuri kadi mama ari isuguti ari abana batatu ni bine nivyo ari ikintu cyose mitangi nawe ndamushira arumva ko arimo mu banje mu office bwana niyo rero akantu kara kangira bwaje kubihonga ari ukuntu mu Rwanda yarakunda kumara guhenza bakujya kuzifatisha gusha kandi none naje nagushaka muza mubana ico gihe hari fiançailles mugabo haje ngene uri kurarondera udusitero uvuga ati naka vraiment ushobora gushima kuri kandi karanza avuga none vraiment ndumukobwa akora none capable kwicangisha kamajero wahumva ayakwiye kuvuga kayamvuga ati kumva nyine ko nanje nawe n'inziro mu papa avuga ati kumva ko nawe nyene sinamwibagiye arimo mu bandi jewe utujeste duto mugo ukabona yuko jewe nka jewe gushika uno munsi bakunzi bahise namwe bagenzi banje kuva ngeze mu rugo sinigurira igitenge oya basi mu myaka 14 igitenge urumva niyo nk'ibyo nari mvise hava uyashumega ni bibi kome rero namaze kumenyera ko abiza MZ nawe ukibona ntashugura ntibikunda sanga byaje nawe utosanga byaje wowe ndanga tukavuga ati okay natabigura arabireka nibyo turavuga by'abana umunsi umwe yavuye mu kamisiyo arazana utuntu tw'abana rero abana jewe natomboye basha bambuye none papa mama nawe bazabona ibitenge bibiri none ni mama ni ukuvuga yuko jewe rero nanje ako kantu si ukuvuga ngo ni umupapa ivyomba bicumbu kubera ati ko nkunda ivyomba abonye vyiza avuga yabizanye urumva hariho utuntu rero mwene utwo ati ayiyumviye ati madama akundaga
yafashe akanya kunyumvira wala arazi ko nkunda kuzina uwo munsi agateka yo mba numva ndi hariya ufite urumva hari utuntu mugabo kumenya mbega tugaruka hahandi akunda iki hamuka akimugirira kandi usanga ari ibintu bitagoye cyane. Yego tuvuze byinshi rero cyo ndiko ndumva muri make ni uguhera hariya mu ntango mbega uwo tugiye kubakana uwo tubana akunda iki icyo kintu nzokimukorera uko ashoboye kose hama mbega yankiki yarakubwiye ibyo yanka hari n'ibyo atakubwiye hari n'ibyo wakoze ushitse mu rugo ukabona ko icyo kintu kitamuhimbaye gitumye isura yiwe ihinduka bavuga ati ikintu naho nagikoze nticamuryoheye sinzogisubira kandi ukamenya kumenya uti hariho ivyo ntegerezwa guheba nabikunda muga kubera umuntu atabikunda reka ndabireke unezeye kugira dukomeze urugo rwacu ico rero nico kiriko cica ingo z'uno zishasha umwe wese arihagararako hama ikindi nabonye zirya nyigisho twiga turiko turitegurira ubugeni iyo bariko barazitubwira womengo ni corvée ntegerezwa kuziga kubera batasoma ikete mugabo burya baraduha impanuro bakakwigisha ivyo nawe utaruzi wakengera ukavuga uti ikintu naco kiri bizarre umugabo ugera kukibona ushitse cyo kintu banyigisha cyangwa umubare vyinshi nkubita ko nkavuga nti batubwiye ko twari barabivuze kandi bagiye bafise experience baba barashingiwe intahe n'abantu bakumva bati twononewe niki baca bagitegurira ko inyigisho ziya nyigisho rero ndusuye kuzisuzugura ijya mwanya bazifata abo bariko bariga baziga natwebwe ziya dutumirirwamwo kugira ngo ingo zacu zikomeye umukama dushoboje tukaronka umwanya tugende tuzitabe reka njemera ngahanye hariho ikindi ahubwo ntaravyibagira ivyo bibondo biratunga umukama araheza nenge gato ushobora twakiza ko twava twibagira ivyonye tutari bwavuge jewe ufatiye kuri ico nyene hari igisabo nari ifise bona cyane cyane mu pawase bigisha abageni misi bagira bashikira Antoine ni nkamezi ubu basigaye bakara n'amezi 3 menga rero aho bigisha ukwezi kumwe bona shaka je ico ndiko ndasaba ishoboka ko ndamaze kubona ahantu bigisha inyigisho imbere yuko mutangura kuja muri stress y'amahera gutse ikintu kirondera inzumubura abantu barumva cyane kurusha iyo misenya uvuga ati naje ngaho gusa kwa bingoye ubundi bakwande funa ngo gufata inzu sinzi nuko nasanga komisiyoneri yaragiye yigisha turi kurumva waje gusinya présence je umaze misi mbona mu makomite n'uve barigisha abitegura amaje cyane yambari weekend yego umwaka ugahera bagenda gukunda kandi dushimeshe menef na komeze dere barabikora ngire ko ndakunganira na padiri nyasi nyenye kamwaje yarabihebye babishije abanyeshuri namwe bwo muri ho mugifatana mugikeneye kumva ivyo ariko barababwiye mushusho naje mugifatana nabo haratanguramo ngo uzonkwa make mbe ko ariko baguze ziya ntebe zitari zo wala ikintu rya sare mu byafashe haba hamaze kuza bijanye irido bijanye umwanya wa mbere nta bindi biba biko biraza mu muri ko murasha mumeze gutya mushushe padiri nyasi ndamushimira cyane je narize ku paroisse tukongera twaja kwiga iwe twiga habiri kandi hagati aho ava mu kenshi masomeni universitaire bariko barabitegura baraducishiza mu ivyo bintu aca nshimira na foyer de charité ijya semaine Saint-Valentin je nagiriwa ko iya mbere ya 2019 yabaye ndayikurikirana yose niwango umva navuze ko nakuriye muri chemin neuf niwango ivyo bintu rero ubwiragira abavyeyi nibareka abana baje muri ivyo bintu kare tenma haba hari iyo bintu vyiza umwana akurayo hakiri kare biri mu natombora iyo ari nkontu wa muhumwese wavuga ushobora kubandana oya uko mwiga niko mudekuvurana kandi akumva ko ivyo bintu bitanguye kumugora ukunjana cyo gusenga cyariyo nuko urumva rero naho nagira mvuge mugani wanyu dushimire cyane abo bantu bavyitaho kandi babibandanye reka nubwo ntogera ntavuze Joseph ko nibatswe ko tugenda tuja ku musozi yego turiko turahera he baratubwiye turiko turiga bati rero haragera igihe haciye harajamwe utu na turiya gacamwe igihe umengo haragomba kuza dego yego ati ico gihe ntimuzoduhende ngo mukundana na bubi iko kantu haraho gacamwo batugasanga ni baraka zikamutwaye cyane ubundi akaca muri bakavuga
ntakifatira umwanya mu mwanya canke waca kibondo umva umugore avuye ku kazi yarushe agaca yumva ko umwana batigeze babona akaca wa mugabo akashija hariya mu mutima ntazoza kukwenyaguriza kuko arabona ko witayeho umwana mugabo akadegu hariho n'abaca n'umucuko ukamuherekeza kumuryamika hariya azogaruka nawe yasinziriye ati rero ubonye ico kintu kigomba kigushikire iyo degu uko urukundo rugomba rugabanuke kubera ivyo ubonye ariko aragira udashobora kandi kumuhagarika ko ntuzomuza kuja konsulta uzomuza kuja kumuryamika ugenda rero ukamusenga Imana uti Imana subira uvyure muri jewe utegera ibi bintu arimwo ko byarahindutse usenga Imana rero ajye bose wumvise ngo bigomba bigorane uvuga musenga Imana rwose winginga bakunzi batsya aha twoganira ntitwohinze iyo sije iragutse cyane gose mugabe ikiryoshe muri byose nuko twabonye ko hari abarenganye iyo myaka twibaza ngo iragoye kandi uraba Sandrine yavuze ikintu gikomeye mbega mu rugo najyanwe n'iki objectif nari mvise ngigira mariage yari yo gusambura canke yari yo kuba Sandrine Jeanne arasuye arakavuga tinyamara yamara rondera ikintu cyo guma kiryoshe rondera ikintu cyo guma kiryoshe akarungo kaguma karyoshe ubwo rukundo nukuri murazi ko ngaho ikivugo cyacu ari kuha iteka abantu turakeneye ingo z'iteka turakeneye ingo nziza zizovyara abana biteka kandi natwe twabaye iteka kubera ko abavyeyi bacu bariziganye tubashimire dushimire abo bose batumye bikunda na cyane cyane rero akantu gatoyi cyane umenga twari twibagiye mureke gukopya byo wabonye kwa mama wawe ntabwo na nkuko nyina yagiye uje wabonye kwa mama kwa tante kwa kuzine sivyo bibi wawe urugo rwose ruri iniki ariko Imana irakunda ingo kandi cyane tubivuje rero amakomandere menshi mutubwire kuko twavuze amasije menshi dushobora kuzobandanya tudevelopa jewe rero yari Josiane tuje tubibutse ibyo bwanje hayi Remeyimana Jean d'Arc murakoze cyane bafasoni mwemeye ko tuganira jewe Sandrine yambaje ngo ndumwigishe ndakunda kuvuga nk'abigisha kandi mugabo umwana bavyeyi banje barabigisha bose kandi twe muhira twese nta numwe ataciye kwako kandi urumva rero kwigisha biri muri twebwe nagiye cyane no kuganira namwe nawe ubutaha turabasezeye bakunzi bacu bye bye beza gigwe